muga yahasanzwe hari ngaho yarazi ingene ibintu bikorwa uyu munsi nta muntu yovuga yuko ikibazo cy'uburyo agisho kiriko kiragura n'ikipe ya Kayanza United ko n'uyu bashizemwo numwe bivugwa yuko nabafise ako gafaranga kandi yumva cyane imyidogo canke amarira y'abakinyi akamenya ukuntu ashobora kubatunganiriza uyu munsi gusa ikintu kibabaje cyangwa gitangaje twarabonye Jocelyn muri Aigle Noir equipe ya Aigle Noir ntiyakirira igitega abakinyi bose babahe ntibaba kumwe ntibaba mu ikambi uyu munsi umuntu ariyumvira Kayanza United ni equipe yo mu ntara abakinyi benshi bafise bava mu gisagara ca Bujumbura uyu munsi bega Kayanza United yitegura gute kugira ngo bikunde bano bakinyi bose umenyereza aba bafise asapporte bega barafashe hotel barafashe lokara hano kuburyo Jocelyn yama ahari kuburyo kuko burya n'ikintu cafashije cyane Aigle Noir hariyo n'iryo tegeko bati umukinyi atari mu ikambi ngo abe mu myimenyerezo yose y'umumenyereza nukuvuga ngo arashaka kwirukanwa kuko babo niba nafyina ejo bundi hariho batatu bagiye hariho batatu bagiye kubera batevye gushika muri kampo bien si turabibona none urukino rwa rukinzo rurangiye bose nibaci basubira imakamba nukuvuga ngo ni itegeko riba rihari umuntu ariyumvira mbega muri Kayanza United kuko ibi byose nibaza yuko umuntu ategereza kuba bati burya nubwo twagiye kurokrita benshi bavuka cyangwa bafise imiryango ibujumbura reka dutegure n'ingene bano bakincuzo turabaronka nibaza yuko nubundi kigaruka no ku buyobozi bwa Kayanza United eske bari yiyumviriye yuko kubera ko twavuze amazina arimwo benshi bafise n'imiryango ngaho ibujumbura bega bari yiyumviriye ingene bano bakinyi bashoka kuza baboneka mu myimenyerezo ya misi yose ya Kayanza mu ntara ya Kayanza ico kintu ni kimwe icyo nakubwira nuko nabo ni nka kujenye nibisa ni nka kujenye nabo bakinyi hariya bose umukinyi wese yitwa ko Kayanza United atari umunyakayanza apangiwe inzu aronka rasiyo akaronka prime akaronka umushahara ku kwezi urakoze kubimbye kuko numva ibintu fo yuko umuntu aje turaba umuco dushira umuco novuga ahagaragara kugira ngo tumenye neza nimba koko bakinyi umwe wese atavuga ati kuko vyonyeje narinzi dabizi yuko mu migwi ya barakurikiranwa igihe bashikiye muri ya kampo ya ico kintu naco baza yuko iconye ni responsibility y'umumenyereza ni responsibility ya staff y'umugwi wa Kayanza United uyu munsi rero cyangwa nguma ngaruka bati eske umumenyereza ubwiwe bega araba imisi ngahe muri Kayanza kugira ngo bategure umugwi nivyo amampeshimana ashobora kubura ashobora gufatirwa mbwa icegera cyo akabana n'umugwi kandi hakabitegeko yo wati umukinyi wese n'imiburiburi kuko bujyanye nibaza yuko uyu munsi ndakunda gutanga kano karore kuko ni n'umugwi wa urikora novuga uko ukora vyiza umugwi wa Vitaro nitworeka kuvuga uyu munsi mwabivuze bujya no mazina ya Jocelyn amazina ya Alain Olivier niyungeko n'amazina tuzi twese mu ntama bujya Jocelyn yofata itegeko nkuko byabikoze Alain Olivier bati burongozi tuzokora kabiri ku munsi mutegekanye ivyo kujya by'abakinyi ibi nibi subiza energy y'abakinyi kandi umukinyi wese ategerezwa gufungura ngaha muri kambi bari kumwe n'abagenzi babo je nibaza yuko ivyo ni organisation y'umugwi ukeneye no vuga gushika handi hana uyu munsi rero muracagaruka kuri Jocelyn eske imyiteguro imeze gute bega ya junja ni jambo yari afise muri Aigle Noir niryo tumuziko bega ariko aragiye Afrika muri Kayanza United kugira ngo bikunde bino tuko turuba peut-être shaka kubara amahimere ntavyi nitwavuga yuko tubifitiye navyemeza 100% birashoka yuko tushaka tuko turabivuga ukunya atari ivyo mugabo umuco nibaza yuko aribo bowuduha ariko kugeza kuri no mwanya ibigaragara resultat ziremeza neza yuko hari ikintu kitariko kiragenda neza kuko iyo babigenda neza nkuko babivuze ko abakinyi bose bafise amazu haje babapangiye abatara abavuka haje mu Kayanza canke bafise imiryango haje nta nuriwe de toute façon umuntu yashimye kuja mu mugwi nuko aba yashimye n'amategeko y'uwo mugwi wowe turamenya yuko n'umugwi wo mu ntara ukamenya n'ibisabwa uyu munsi rero nta muntu yozana eskize yuko ngo jewe mfise umuryango nuko imisi y'akazi utegerezwa kuba uri mu kazi bisigura neza yuko utari mu kazi utegerezwa no kuba wirukanwa aha rero umuntu aragaruka akavuga ati none ibigenza gute bimera gute muri Kayanza Jocelyn n'aba bakinyi bimeze gute ko tuzi yuko atari kibazo cy'uburyo tutarumva umuntu wo muri Kayanza yidoga ati mushahara agaprime byagenze uku ariko urabona yuko hari ikintu kitariko kirasobanukirwa neza kitariko kiratoga umuti cyangwa kitariko kiratora novuga inyishu irama kuri Kayanza United ko ikimenyamenye ukibanza cha 13